biraba mu ndwi hagati kenshi abantu bukeye bakamenya ko Arsenal yatsinzwe canke yanganije abantu bukeye bakamenya ko kumbura igikombe gishobora kuba kigira gice mu minwe umugabo yitwa Michael Arteta muri press conference yo kubusi wejo Michael Arteta ati abableminga bavuga ko equipe yawe itsinda ku mipira y'imiterekano tikarundura watsinze Chelsea ku mipira ibiri y'imiterekano ariko nabo bagutsinda ku mupira w'umuterekano ibitsinda bitatu byose bigaragaye bibonetse biciye mu buryo bwa corner ti wowe bivuga kwiki uremeranye n'abariko baravuga kuri ico mupira w'abongereza ababwira ati ngomba gukora ibishoboka byose nk'exploiter canke se nkavyaza umusaruro uburyo bwose bubaho bwotuma equipe yanje iba nziza ikananiza buri wese igatwara ibikombe Chelsea nari nakibabwiye ku munsi wejo jewe nimba mu mategeko bivuga yuko mukina mu kibuga muri 11 umunyegora akaja mu igori abandi 10 bagakina mu maposta atandukanye wowe ni wahererekanye umupira ni itegeko ko jenda uhererekanye jewe mu Interscolare ndaze equipe nta mukinyi yaho wundi zura baro ariko mwari aba professionnel ndindira si muri ni yari kwishuri ryacu yari rindi shure uno musi dufashe match Interscolare yego yo inspiration yo kwiyumvira ngo umupira mwiza ukinwa ndiko ndavuga basi umupira n'abakina ndiko ndavuga uburyo umupira jewe impamvu ingene nta hu nsinzi ingene irondego azade warakinye umupira abantu baza azade warakinye umupira azade urabizi ndabizi nta bintu mwakora wewe uvyanarije kabone umengo ntivyari bikwiye ko mubikora muga ko mukeneye insinzi mukabikora ariko jewe nakunze reka nagwa karori narakunze gukurikirana Arsenal yatakisha Robin van Persie ifise abana b'impano bateye ubwo banga ba Jack Wilshere Alex Oxlade-Chamberlain n'abandi bagiye batandukanye banacomora yari ku numero 3 Hector Bellerin ku numero 2 Arsenal yakina Toto Football ndabuze curaba rero iyi equipe yakina Toto Football batwaye iki bananijwe no kwizina zari kumbwira ngo no munsi urakina umupira mwiza iyo ni excuse uzoze kubwira abantu ngo narabuze ibikombe ngo mugana kina neza nimba gukina umupira uryosha arivyo bitwara ibikombe izi Champions League zifise Real Barcelona bizigwije kabiri fata Barcelona mu minsi irenganye Afrika atarayinjiramwe abamenyereza bose bahabaye kwa Barcelona barabamenyereza mukina bakakwima baro jewe nako ndakubwira nti ivyo mu Interscolare ntivyo bifatira mugabo uburyo wowe urondera insinzi butandukanye n'ingene je ndayirondera harabaho umuntu avuga ati okay turiko dukina equipe kina hasi wowe mu defenseur zura baro yitera imbere mu mediateur ne ibroka n'amahoro na watera imbere mu atakatere mu igori setu bikarangira bagutsinze kimwe canke bibiri na manota 3 wowe watembereje umupira kuva ku munota wa mbere ugera kwa 90 uri kukinira muri ka diverse ukabura igitsindo ni esheke ni possession de la balle mu mupira w'amaguru abantu ba Breminga ko Arteta abantu ba Breminga ko ari uburyohe iyo ugiye kuraba nka derby Londres cyangwa ugiye kuraba nka derby Manchester uwategerezwa kuronka bivanye na qualité ziri mu bakinyi uhereye ku mudefenseur umunyegori hagati mu kibuga gushika mu satiriza ariko no munsi abantu babona ko umuntu asigaye aje mu kibuga yizeye kuronka insinzi naho yoba atakinya kandi akumva ko ivyo bikwiye hazare hariho hanzaho hariho abantu naho yoba da football atayitahura kubwira ati biriya bintu Barcelona bakinye ntibibaho canke Real Madrid bakinye ntibibaho n'uburenganzira bwa buri muntu mugabo nagira ndakubwira ngo igiti kiri kwivyamwa nico gitegwa amabuye none uno munsi equipe yari yose nifise uburyo exploit insinzi mu gihugu c'Ubwongereza dufasha karorero Chelsea na Arsenal iyo mipira y'imiterekano irazi ngo nitwaje gukina umupira wo gutembereza turi beza twobishobora mugabo comme si umwaka wa gatandatu turi muri projet twarawukinye none Arsenal mu myaka 3 iheze buri gikombe hari equipe Man City yari kuri isoko abakinyi batembereza imipira ntihari mugabo reka twiyumvire ngo mugabo qualité y'abakinyi hambavu yuko turiko dutembereza iyi mipira itari kurashika mu igoro turafisa yandi mayeri twokoresha amakufra ya Kevin De Bruyne atera ku mitwe yarenga brote handi tuyafute ntabwo ari ibitsino byatumye Man City yamara qualité y'umwe mu cyo yatanga ari kintu ndakubwira na match Man City atanga ariko urabona exploit individuel ya De Bruyne je ntabwo nibaza ko ibice 70% by'ibitsina Arsenal itsinda ara set pieces ariko namusi bafisemo 16 muri bingahe mu bitsinda bafise mu bitsinda bingahe aza je narakubwiye urabe gatoedi urabe uburyo Arsenal iri kwirakina no munsi nivyo abantu twaramaze kwishiramwo ngo barindira igitsindo ku mipira y'imiterekano mugabo c'est pas la vérité nibindi bitsindo birinjira yamara no munsi aramanota muri ibitsindi 9 muri 16 baruka gutsinda
vyaje ari bitsindo bibaye intsinzi kuri Man. nta kibazo reka tuje mu kino uravye Arsenal uburyo abataka bayo batari efficace witwa Arteta ugaca wiga iyindi solution office Martinelli efficacité ntariko ndaronka mu bataka ndafise ubundi buryo nokoresha kugira ngo mbone intsinzi udoshapo kuri Arteta ndabwira ikintu gihari hano ikintu ucubandaniza ko Edi ikintu nemera niki nemera ko umunsi Arsenal iri mu mwaka wo kuvuga ngo pas d'excuse tugomba guca kubitira amabuye tugatwara igikombe ca IPR kuko nta excuse Arteta azogira mugabo eske yo ciba excuse winyegezamo kugira ngo ntukine ko tuzi equipe reka gukina basi imbere ya City kumbure ko ababiteguye imbere yawe canke Arteta nako Pepe Guardiola bikurusha ariko none uno musi nimba dutunze Arsenal ikina match mbi imbere ya Wolves ikina match mbi imbere ya Nottingham Forest ikina match mbi imbere ya Brentford ikina match mbi ku rugero rwo wageze ko abantu biyumvira ngo iyi equipe ni yatwara igikombe kisera no meilleur joueur wiganwa muri no equipe reka ibi bintu je wanda bisanishe no mu buzima busanzwe aho nyene ucubandaniza ko randi dufata karero umwaka Phil Foden atogwa nka nk'umukinnyi champion ya ni hari muri 2023 2024 yes hari muri 2024 uriya mwaka yari sezo ya mbere ya Cole Germain Palmer muri Chelsea mwiza uravye ikintu conyene Foden yarushije umugabo yitwa Cole Germain Palmer ni igikombe nuko deje ubwo buryohe bwabaho ibitsindo yatsinze bigasova sezo yande ya equipe yitwa Manchester City imagine uno munsi iyo turonka amahirwe yo kuronka umukinnyi ari muri equipe igwaye mugabo yexpose statistic manga kuriya kwa Cole Germain Palmer wakiriya gihe atwaye agashimwe k'umukinnyi wa Arsenal rero wava avuga ngo Arsenal yajyamiwe aza ibi bintu reka ndabisanishe no mu buzima busanzwe wewe ni wakora ikintu kugira wemeze abantu nturishire kwica uri kurakora hatari hunda zo ariko gikora yitekana yatavye kwemezanya kubera kandi anagusumvya nosyo azoheza agashining imbere yiwawe ubaka barakwibagiye kandi wakoze kumeneka kugira ngo abantu baromarke ko hari ahubwo akora kugira ngo absence yiwawe bero remarkable gusumba yuko presence y'abantu bamenye ko waje Michael Arteta uno muzi arafise umukinyi yitwa Declan Rice wanka wemera mu ba mediatere batatu beza ugiye ku isoko gigura nigurisha ushaka mu mediatere muri club yawe utangura kugura Declan arimwe ari muri mbari imbere yabo rero je uno muzi ndafata Arsenal ndayizi ikina guhera kuri Wenga kuza kuri Unai kuza kuri Arteta wanashaka fatira mu myaka 3 irengana ndakunda cyane argument z'umugabo witwa Bible Grevisse numukunzi wa Arsenal mugabo abona ukuri gwati Arsenal nivyikina umupira mwiza uryohera abantu yo Odegaard ari mu kibuga mugabo Odegaard mu kibuga ca Arsenal no munsi na raranti yiwe intsinzi zo kwa Arsenal ziboneka ryari mu gihe Martin Odegaard ari mu kibuga mu gihe tumuzi ko ari mwiza mu bijanye na organisation no kwa assist ni wa assist ukawuha Saka yaheze arawutakaza ni wa assist ukawuha Martinelli yarangiye arawutakaza Victor Yokres ntari yitora rero ahubwo jewe no munsi ni credit ku mugabo yitwa Michael Arteta harimo abantu benshi batemera Michael Arteta mugabo ni credit ku ruhande rwanje tigute arabizi ko yatunze equipe ikina igashimisha umuntu mu gikabura ibitsindo na kwikabura ibikombe hamwe rero yobandanye ubuzima bwo gukina kabura ibikombe Arteta ntacari ahubwo nimba yaramenya amayeri yo kumva ngo hariho kandi kantu nohindura kakagobora ndya kazoza karama amanota 3 nubwo abantu batazogakunda Arteta no musi ntakigombe gikundira muri Arsenal kubera kinyi umupira imyaka ni 6 agombe gikundira kubera hari ikintu citwa IPR ya Arsenal abavuga ngo bien sûr tuvyemeranye ko uno musi ari kuri pressure y'igikombe rikaba mu critique gusumba kuba kuri pressure kuko nguno muzi ufata Karolanda hari equipe yitwa nka Man City ubunyene tuba twiyumvira ngo Tijani Legends yicaye gute mugabo hari umwana yexplosion yitwa Nikoreri umwana yitwa Ryan Cherkiyaje hari umwana yitwa Ryan Ito urabona kujya kuntoreri explosion muri Manchester City ni kubera ari mu maboko y'umumenyereza mwiza atagifatwa n'igihunga amaze kumumenyereza yabunyoye yakamiritse yamara mwakweza ariko ubu bwiza orera duganye iyo Arteta yamumenyereza w'ugwego nka Pepe ugereje kuraba Oreri Lewiskeri ntibaba bagereranywa gutsinda ibitsindo rero no munsi Arteta yahisemo kuvuga ngo nabaxiare banje bane
batangura muri defense umwe ibubamfu ubundi buryo babiri muri axe tugiye gukina umupira ndafise umugabo witwa Dikran azi gutera corner azi gutera kufra ndafise umugabo witwa Gabriel Magalhaes azi gutsinda iyo mitwe ndafise Saliba ndafise Timba ndafise Inkapie ndafise Nde abataka aporo yabirasanzwe statistique muri kuno niba twari Gikombe Dikran Rice adatowe nk'umukinyi yaranze umwaka niyo Man City yo twari Gikombe no mwaka irafise umukinyi wa present imbere ya Dikran statistique cyobananiriza ko ikintu je nemera Arsenal irafise abo bakinyi muri defense no muri mediane wanashaka no musatirizi kuko ibura ni equipe nke zitunze Saka ni equipe nke rega zitunze Gyökeres ko aratanguye kwiyempoza donc ndazi ko itunze abo bakinyi bari capable yo kudomina mu adversaire mugabo no munsi nemeza ko bitari ko biraba ariko bari kuri pressure bageze muri process atari yo kurondera ubwiza bw'abakinyi ko kurondera intsinzi nivyo nagomba vuga keje tukuna kuvuga ngo equipe ya borda match ikarondera resultat rimwe na rimwe bivanye na message umumenyereza baha muri vestiaire kandi buryo message umumenyereza atanga muri vestiaire bivanye na equipe afise na projet arimo nivyo ariko ararondera ziba zitandukanye biroroshe no musije nka Pep Guardiola ndi mwino Man City kubura Premier League nta pressure par exemple sivyo bivanye no buryo ndiko ndubaka ndiko ndisanga buri mu ntango za saison nongeyemwe abakinyi babiri nkeneye muri 11 nkisanga ntibakwiye bisabye kuja ku isoko muri mi-saison nongeyemwe abandi bice nk'batatu bikaboneka ko je Pep Guardiola fisio equipe y'abakinyi beza mugabo bagikeneye umwanya wo kunwana sivyo biroroshe rero konja muri vestiaire nkababwira nti dukeneye gutsinda ariko mwono mwanya tugezemwo kino umupira umwese nakina umupira wiwe mugabo bidufashe gutsinda sivyo mugabo jewe ndi Arteta imyaka 3 ikurikirana ndi nyuma ya Liverpool City ntangura saison ya Premier League fise ubushobozi mpabwa amahirwe menshi nk'iyindi migwi twatanguranye kuruse yo gutwara Premier League faza rigahera mboneka nka equipe nziza ishobora gutwara Premier League mugabo ikarangira Premier League ndayitakaje kanyo je rero shobora kwinjira muri vestiaire nkabwira abakinyi ngo peu importe uko mwobikora dukeneye amata mwino match ati twaranangaje Nicolas Jover ibi n'abakinyi ba Arteta bakora iyo babikinwa na Man City isiba iyo umupira w'amaguru yarahinduye imvugo ibivuga ngo Lomet umugabo yitwa Pep Guardiola yazanye ubundi buryo ni multi system mu bijanye no gukina ndara statistique z'uburyo imigwi imaze muri Premier League gushino mwanya buryo imigwi imaze gukora ama dribble cyangwa se y'amakorosa barayisi Man City yaza mu kibanza ca mbere bamaze gukora dribble majana 280 zakozwe n'abakinyi baho zakozwe n'abakinyi ba swat ama dribble 10 par match abarayisi bakurikona Tottenham Hotspur imaze kugira dribble majana 256 ratio cyangwa se ratio ya madribble 9 par match bakurikwa na Liverpool bamaze kugira majana 238 Nottingham Forest ya kane urumva bamaze muri 5 za mbere ntirimo bamaze kugira majana 212 ugashira ko Bournemouth ya gatanu majana 218 Brighton ya gatandatu igiye gukina na Arsenal majana 210 Arsenal mu kiwanda cindi na majana 213 urumva imigwi irimo Tottenham Bournemouth Brighton equipe ya Nottingham nukuvuga ko Chelsea iri nyuma Man U iri nyuma Aston Villa ziri nyuma Zafura za Newcastle ziri nyuma bisobanura ngo dushobora kublaming Arsenal mugabo bivanye n'uburyo nibihe n'umwaka ubugezwemwo systeme zirahinduka bivanye n'uburyo nabandi bamenyereza bari guhindura no kuvuga ati nimba ndi gutsindwa nibi abo na Mose Jemba mbona umengo n'urugero ruto bwo bamenyereza babongereza bo mu Bwongereza gute none Arteta ashobora kuvyemvanta
bigakunda shaka match bigakunda Kandi- eske ntibamutegura kandi yakuriye muri Jewe- systeme jewe ndi yo muri- guherekanya umupira jewe wa ndi mbere. muri ba bantu. nibareka Arteta agerageza uburyo bwose bushoboka yitware Premier League Ejo haba rero- ivyo vyo kudiba Nimba mu byabo Burundi abantu bakunda umupira w'amaguru ejo turashobora kuvyuka tugasanga yangaje umumenyereza afasha abakinyi bo gucenga cyane muri sifasi bakaronka ako penalty kana nyinshi nimba hano mu Burundi umuntu Uzoca yemera uvuga ngo- Arteta ngo- 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 urumva nimba hano mu Burundi umuntu yemera Arteta ari umwe ni Landry jewe ngenda kubwiza ukuri uno munsi ibiharuro mu mupira w'amaguru s'amakorosi ibiharuro erega uno munsi mutazo kwifokaliza kuri Barcelona ya Pepe yari ifise Messi yo gucenga yo kwa assista yari ifise Iniesta ariko Messi yaheza kugucenga cana gutsinda Yeah. mugabo uno munsi aho tugeze none jewe nimba ntanguye ishuri wowe araritanguye baca bavuga ngo Landry n'ikijuju kubera atiganye na Hazard kandi wowe watanguye imbere yanje mugabo je ndafise ubundi uburyo nzokora mu ishure kugira ngo nanje nubwo ntazoronka amanota nk'ayiwawe mugabo ndarakunda nama ko buravuga iki meme no madiwere ganye defensivement Yeah. Arsenal ntabwi muri zitanu za mbere iri mu Kandi kanda tu- cyo munani kandi tuba tubona- Gukina. kandi tubona ko bafite defense nziza gukina no gutsinda ni ibintu bibiri bitandukanye Yeah. ugiriwe amahirwe ugakina ukongera ukanatsinda ni atu iba yiyongereye ku byo wari ufise Yeah. ariko hamwe baguhitishijemo kimwe tsinda kuko gukina umupira w'amaguru bingana n'amanota 3 possession de la balle jewe ndafise akarero k'iyi Arsenal nyeniye itsindwa na Tottenham 2-0 Kane na Son 2019-20 gutyo Kipe bakayisasa ifise possession de la balle ya 92%. Tottenham ikagutsindana 8-2 kubusa. Ivyo rero uno muzi gite kirimo ivyamwe nico gitegwa amabuye Michael Arteta mu kazi gakuru abantu bapinga bareka kugera no mwanya aracari wa mbere ho yisanga ibi ndakubwiye aba biriko bikora Pepe yahinduye no mukenyura akavuga ngo tuzotsinda ku mipira y'imiterekano ku matushe ku ibinyamakuru buryo VAR by'Iburaya itabibona none urumva sanction ni 3 points ibi vy'imipira y'imiterekano yabavyazanye muri mugabo witwa Pepe Guardiola babayibona ibinyamakuru vy'Iburaya babimwita multi system mugabo kubera ari Michael Arteta cirondeza uno munsi barabreaminga kubera iki bamwice mu mutwe akantu gatoya k'akabazo cambaza umuntu wese adatahura ibi vya Arteta acha kanyishura nimba hari muri commentaire sahandi uno munsi ikeneye kwa Arsenal ni iki no gucenga cyangwa se no gutsinduka twara ibikombe ariko turakumbuye Saka mwiza cenga Saka mwiza agoma mu mvune Sister. agoma mu mvune atagira stability mu kibuga turakumbuye Martinelli mwiza inde Martinelli ego erega Arsenal irakumbuye abatatu turakumbuye mugabo Arsenal none gahaze uno munsi dufate nkamwe wowe ugwa ariko dufate karorero sivyo Mike Amagara yamukitse hariho abantu bavuga ati iyo yari kubamwo hari ikindi cyari kwiyongera kandi natwe ivyo turabibona mugabo none nimba Mike Amagara yamukitse ibese kize yuko tutazokora ikiganiro ngo ntidukwiye ahubwo ugerageza kumenya ngo nimba mbuze naka ndakora iki none ubuze ibitsindo by'abataka uzoca uvuga ngo nemeye amaforfait sinzoza mu kibuga ikintu umupira mubi mugabo utanga amanota 3 yes nuko saa 3:30 Manchester City baraza ko bakina Nottingham Forest mu rugamba rwo kurondera Premier League mu gihe Arsenal baza ko bagendeye Brighton and Hove Albion kuri Amex Stadium hari surprise